Ewe bwenge, iyaba bwari ubwumwe bwari ikindi. Burya mu karere k'ibiyaga binini, u Rwanda niko rwari rukwiye gutangwa k'akarorero mu bihugu n'intwaro zateguye zongera zikora ihonyabwoko ry'abenegihugu baco, bwongera bukora ihonyabwoko mu bihugu bibanyi. Mbega iyo nzi ya Scovia hari umunyafrika atazi intwaro akorera ndetse na shebuja? None Scovia ico kirogogi kivuga nk'igihazi Pilipili na bagenzi we, ngabo barikoze mu gahogo kurya bakuye ivata ngo kugira ube imbonerakure utegerezwa kuba uri kandi uva mu bwoko bw'abahutu. Ingeri iraguma. Iyaba ari abo twohanura, hotuma biha ubuki hakuvuga amajambo atagira umutwe n'amaguru. Ko bizwi neza ko igihugu ciwe n'ubutegetsi akorera aribwo bwateguye ihonyabwoko ry'Abanyarwanda, bugahitamo gucisha ku buhomba n'abo basangiye ubwoko kugira ubwo butegetsi bubashe kuronka ubufasha bw'ibihugu mvamakungu vyari bisanzwe bifise integuro zavyo zindi, noneho ijambo ihonyabwoko canke itsembatsemba ribashe kugira agaciro, kuko iryo jambo ryahavuye riba urudandazwa rwa leta n'ubutegetsi iyo Scovia akorera. Dusubiye inyuma kugira twibukanye akahise k'u Rwanda rw'ubu n'intwaro y'igikenye, intwaro y'igitugu mu rurimi rw'ikinyarwanda, birazwi ko uwararongoye FPR inkotanyi bagitangura urugamba rwo kubohoza u Rwanda nk'uko vyavugwa, Fred Rwigema yishwe agandaguwe kubera ko atahuza n'abatwara FPR uno musi ukugene bokwigenza ku rugamba. Fred Rwigema yategekanya ko aho bogwanira bokwirinda kwica abenegihugu b'inzirakarengane, ko ahubwo aho bashitse bokwigarurira abo benegihugu abaturage bakabigisha kugira babashigikire mu gukuraho intwaro y'agahotoro yari ihari. Yamara abo mubona batwara FPR uno musi bobo babona ko aho bashitse basanze aribo badasangiye ubwoko ko ari ugucisha ku buhomba, ariko ivyo Fred Rwigema aravyanka. Naho baca baramwikiza, noneho baba baratanguye kwica bakuza ko mu bice vyose baba bagezemwo. Ngiyo ya nteguro y'ihonyabwoko yari itanguye imbere yuko ikwira igihugu cose c'u Rwanda. Ni ngombwa kwibuka ko ico amakungu yise ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda ni agace gatoya gasigura mu ncamake ubutungane bw'uwatsinze intambara, la justice des vainqueurs. Ivyo birazwi ko na Hitler na ba Nazis iyo baba aribo batsinda intambara y'isi yose ya kabiri, nibo bari gucira imanza abo batsinze n'aharibo bari bahoneje abantu mu bihugu bitandukanye. Kubera ko uyo mugore w'ikiburirane Scovia avuga ivyerekeye Uburundi adendekeranya utujambo bamutamitse, atabanje no kubaza Abanyarwanda babaye mu Burundi hamwe n'Abanyarwanda bavukiye mu Burundi bagakurira mu Burundi, bakiga amashure kuva amashure y'intango gushika mu makaminuza kugira bamucire ku mayanga amateka y'igihugu c'u Burundi. Icambere, ubwo Scovia arazi amahano Uburundi bwagiye bucamwo menshi yatewe n'impunzi z'Abanyarwanda zari zakiriwe neza mu Burundi. Ica kabiri, ubwo arazi ko abasendikaliste biciwe mu Kamenge mu 1961 bishwe n'impunzi z'Abanyarwanda bafatanije n'intagondwa z'abatutsi ziyita ko zishigikiye umuganwa Rudoviko Rwagasore na Hoshwe. Ubwa gatatu, ubwo arazi ko iyicwa rya musenyeri wa Katolika wa mbere w'u Burundi yari aumônier militaire Gihimbare, izo mpunzi z'Abanyarwanda zibifisemo uruhara. Ica kane kandundura, ubwo uwo Scovia arazi ko Uburundi bwibuka ko uwarashe umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe yari impunzi y'umunyarwanda, yari umushoferi mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Nyamuyenzi. Ca gatanu, tubandanije ku ntwaro zose z'Abahima uhereye kuri Micombero gushika kuri Buyoya, yibaza ko tutazi ikibi cakozwe n'impunzi z'Abanyarwanda baba mu Burundi. Ica gatandatu, ikinyamakuru canyu Isomo kigerageje guca make ku vyerekeye Uburundi umusi President Ndadaye Melchior agandagurwa, shebuja wa Scovia yariko akora iki muri Etat Major y'igisirikare c'u Burundi? Indwi, mw'ijoro ry'uwa 11 rishira 12 Ruheshi 1995, abanyeshuri ba kaminuza b'abahutu bishwe. Uwatanze itegeko ryo kwica abo banyeshuri ninde? Si Perezida Kagame? Twomwita igifobagane Scovia avuga ko urwaruka ruhurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi imbonerakure rugizwe n'ubwoko bw'abahutu gusa.
Aho rero reka tubwire abumva kuko Scovia n'abakoresha biwe ntibiteguye kumviriza no kumva, tureke gutahura. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntiryemera imigambwe ifatiye ku moko canke igizwe n'ubwoko bumwe. Vyongeye n'itegeko rigenga imigambwe naryo nyene ntiryemerera imigambwe ishingiye ku moko canke igizwe n'ubwoko bumwe. Hejuru y'ivyo no mu ndahiro umukuru w'igihugu arahira umunsi wo kwimikwa harimwo ko azogwanya amacakubiri ahazanana hose, akongera akagwanya n'ivyumviro vy'ihonyabwoko. None Scovia ico kirogoyi kivuga nk'igihazi Pilipili na bagenzi we ngabo barikoze mu gahogo kurya bakuye ivata ngo kugira ube imbonerakure utegerezwa kuba uri kandi uva mu bwoko bw'abahutu. Ingeri iraguma. Iyaba ari abo twohanura botuma bihubuki hakuvuga amajambo atagira umutwe n'amaguru. Ikinyoma gikabije rero bahagazeko ni ukuvuga ko imbonerakure ziriko zikora imyimenyerezo hamwe na FDLR n'interahamwe. Mbega ko bizwi ko imbonerakure ari abasivili, ni ryari basigaye bakora imyimenyerezo ya gisirikare? Iyo FDLR ko ivugwa ko iri mu misozi ya Kongo, ni gute ubutaka bw'u Burundi bwahindutse ubwa Kongo? Hanyuma izo nterahamwe zavuzwe kuva mu 1994 ntizisaza ntizipfa. Scovia na bagenzi we ngo imbonerakure ziriko zitegurira kuja gukora ihonyabwoko muri Kongo no mu Rwanda ndetse no mu karere. Mbega ko amatohoza yigenga hamwe n'ayishirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza ko FPR Inkotanyi hamwe n'imigwi ikorana nabo bamaze kwica abanyekongo barenga imiliyoni 16 kuva mu 1996. Aho ugaca wongera ko impunzi z'abanyarwanda n'impunzi z'abarundi ziciwe aho ku butaka bwa Kongo zitagira igitigiri. Mu ntambara ziriko zibera muri Kongo, umuhari ushigikiwe na RDF M23 wagirizwa kwica no gufata ku nguvu abakobwa n'abakenyezi muri Kongo mu turere twose uwo muhari ugezemo. Ivyo bigashigirwa intahe n'abashikiwe n'ayo makuba. None bigaruka gute bigahindukira kwitwa ko imbonerakure ziriko zikora imyimenyerezo zifatanije na FDLR n'interahamwe? Ewe Scovia n'ivyo bishusho muri kumwe ngo nabamenyesha makuru, nimureke gusamaza abanyafrika n'amakungu kubera ko shobuja na bene wabo bazi ivyo bariko bakora i Kongo. Nayo aba wazalendo baragahora baranka General de Brigade Gasita kuko cari igikoresho ca RDF nka kujya kwa Corneille Nangaa, Wiringoma n'abandi. Ikosa riri hehe iyo abenegihugu bahagurutse kukigwanira? Ahubwo aba wazalendo nibakomere ku muheto. None imbonerakure zo mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi niyo ugwaruka rwa FPR rwaza kubacokoza ruzobakiriza yombi. Mu ncamake Scovia na bagenzi we na cane shobuja nimureke gusamaza abantu kuko mu Kirundi hari umwibutso uvuga ngo aho wabukaranga twari munsi y'urujo. Uburundi bugwa buri maso, kandi ivyo mukora vyose mumenye ko tubashinze ijisho. Ntimuzotera intambuko zibiri kuko abarundi baryamiye amajanja, kandi mumenye ko mu Kirundi dufise uyundi mwibutso uvuga ngo ubwenge iyaba bwari ubwumwe bwari ikindi.